Ntugenda abaye ikaze na karibu kwicana yaciye amenye ibyo utaruzi MB cyangwa se megabyte. Nkibuza ko runo rubuga rurubuga rusanzwe dushiraho amavideo agiye atandukanye, amavideo amwe yigisha ivyerekeye kuri telefone. Okay. Uyu munsi rero mbafitiye aga trick ko kubuntu ushobora ku downloadinga ay video kanaka kuri Facebook. Ushobora kuba uriko urarengana kuri Facebook cyangwa se uriko urabuta video ugasanga haro video kanaka wakunze ariko bikakunanira kuyidownloadinga. Ya uyu munsi rero mbazana aga trick ko kubuntu ushobora ku downloadinga ikintu kuri Facebook. Mbo biraza gusa kuba ufise ino application ya Facebook na Phoenix tu downloadinga duciye muri Phoenix, ariko application yose ya Facebook yose birakunda nubwo yobiyi canki inyiri no hejuru. Okay, reka manze sabe kwanza wowe uri kukurikirana kino kiganiro manze ukande subscribe amufende inkengeri kugira buri video yose nzora nkora tuzadukora iciye ku rubuga rwanyu guhamenya ibyo utaruzi MB cyangwa se megabyte. Notification uzohore uba mu bambere bayihabwa, hama ushobore kubona ibintu bishasha tuba twagize ne tuba twabasangije, hama wongera ukande na like, hama uko usharinge kugira videos tuzadukora, usharinge kino kiganiro kugira videos tuzadukora izohore irabwa n'abantu benshi kugira twese tubashugirane kwigira hamwe. Bityo muzoba mudushigikiye kandi muzoba mukomara dutera intege, bityo nazo bizotuma tugirane zo turabaronsa udutike tukubwiye kandi tugezeyo dushasha. Ikindi kandi mu gihe ari hagatike ushaka kumenya, ndagusavye kwanza uze kuja manza muri commentaire uvuge commentaire kiganiro ushaka ko ubutatwokora kugira tubashuza twagirane turigira hamwe, mbone ko abantu zatwigira hamwe nabonye abaki ari abantu bacu. Bityo uzoba kandi natwe dugirana dutera intege mu byo dukora, tubona ko tutagize niko tudatamba twirorera. Okay, wenda uraza kuba uri kuratembera aho muri Facebook, ashaka kuba kuratembera muri Facebook kanaka, Facebook kanaka ukaza ubona video urayikunze, wenda tutembera muri Facebook, wenda jya nko muri recherche kanaka ushaka kuratembera muri Facebook ukaza ubona nk'aka ka video. Ubwo rero uri kuraraba nk'aka ka video wagakunze, wenda nk'aka mu gihe wagakunze ushaka kugatelecharge rero uraza ino ku burungu butatu buri ngaha ubunya ugafyondako, hama ukajuza ngaha anye kuri copier le lien, anye kuri copier le lien ushizo kajya copy, atadoje kugirana kujya copy. Ikintu cyukora rero wewe uraza ngaha anye muri application yawe ya Phoenix, muri application ya Phoenix ukajayo. Umaze kuja muri application ya Phoenix ushuja ngaha anye kuri recherche urentrer l'adresse no hejuru, hama chatuza dufyondeho. Umaze gushikayo rero uko onya ushuza ngaha ushuza ukore ko kuyi link yawe iri ngaha. Iyi link iri ngaha anye mwese muri ko murayibona, hama canke se ushuza ngaho kaca ushirayo copy ugira copier coller. Ndibaza link mwese ndiko ndabereka mwese muri ko murayibona ngaha anye, iyi ngaha anye man hejuru ya clavier ya https ya www mwese muri ko murayibona, canke se ushuza ngaha anye no hejuru kuko je mfenze ko ngaha bica bihava, ushuza ngaha hejuru muri recherche l'entrée d'adresse ukaja ugafyondako, hama ukacufyonda ukagumizako ukagira kore kuko wagize copy. Ahantu telefone ziri mu cyongereza uza usanga handitse ko paste, usanga cyo dufyonda kuri kore, maze ufyonda kuri kore cyatuzi no onya aho akantu ko nga turungike, hamaje turindira. Wenda pardon gato twongeye duhige nani link y'ikintu. Iyi video baratwanye ko tuyidownloadinga, kabenda dufate nk'iyi video iyi twongere kandi tuyige copy duciye ngaha anye tuyige copy cyajuza ngaha tuyige copy. Okay, cyatujare muri application yacu ya Phoenix, cyatuje muri application yacu ya Phoenix chaducha ino onya kandi handi nababwira ino onya kuri nuzeye ino kuri recherche, no kuri recherche mwese murahabona ino chaducha ya link tugire copier coller
ducaja kuri kore ca turungika duciye kuri kakandi nabereka ino. Irya video nuko ntayitoye muri ntuzi nuko ntari nayuguruye, niyo mpamvu banse ko ndayidownloadinga, ntimwibaze ngo hariho ibindi bintu vyinshi. Nuko nabaye bwinjire muri Facebook sinanayiravye sinanayuguruye, ceneye natoye link yayo nshishirayo indani nshaka kuyidownloadinga, niyo mpamvu vyashotse bigirane vyashotse vyanka. Mbo iyi video ko narinze kuyitura ama video kandi yari yarinze kuyugurura, niyo mpamvu baciye bagirane baduha uruhusha. Okay, ushiza rero ngaho gafyonda ngaho kuri ekran mugihe ushikiye ngaho kuri ekran hari hose gusa kizera gufyonda ngaha anye mwifasi yo ngaho. Ushiza ugafyonda kuri ekran hama ushize ino hejuru kwa kantu ko kugwiza kacu gafyondako. Okay, maze gafyondako ushiza rero kwa kantu ka telecharge musaka musi mamukazi kari ka telecharge. Ushize ukagafyondako hama ucuza ngaha musi kuri telecharge ngaha tayari babiheze. Ushaka kuraba video iba igeze iza uraza ucuca kwa kubuntu ngaha ino musi hama ucuca kwa kana ka anye. Ushaka kuraba video yawe igeze iza ko acha kureka ama video ngaha anye aho iriko iraza uko bimeze. Yanako isusari video banagenda downloadinga hama imaze gushika ucurinda nubwo wovayo nta nakimwe ntabwo vyikupa nubwo wovayo nkuko. Sawa, anako imaze gushika ucuzayo ka verifya ukaraba ino muri nani muri gallery yawe ko yamaze kugira niko yamaze kujayo. Katurinde turako yamaze kuza. Okay, anako video ari ngiyi yamaze kugirane yamaze gushika nginga anye. Video ngiyi yamaze gushika anako yamaze kuja muri gallery, urashaka kwikoza rero ico ushaka cose. Yeah guys, ino video nashaka ko twigira hamwe ku uyu munsi. Ndagusabe kwanza kugusharinga kino kiganiro kugira kibashe kubana n'abantu benshi. Nimba wibagiye ukanda subscribe naho wende subscribe hama ufyonde inkengeri kugira kino kiganiro kugira ikiganiro cyose nza ndakora kituze kiragushikiraho igihe. Sawa guys, ndabakunda cyane.